Niteka bakunzi batevye isanganiro kubana namwe muri ano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira. Inzira y'ibiganiro niyo yonyene ishoboka gufasha mu gutora umuti w'ibibazo biri hagati y'u Burundi n'imigwi itera u Burundi. Ndawonsengenda kumana umunywanyi w'inama y'inararibonye umuryango wa Afrika yo hagati niwe abivuga muri ano makuru. Ne bamwe mu banyagihugu bo muri zone Cibitoke muri commune Rugombo ntara ya Cibitoke babona ko umugambi wo kwegeranya umwimbu w'ibigori utateguwe neza. Abo nabo bakaba basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo baronswe amafaranga mu gihe baba bashoye uwo mwimbu. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Dase kubaha ikaze muri ano makuru tuyahera mu bijanye n'imigenderanire. Inzira y'ibiganiro ngo niyo yonyene yofasha mu gutora umuti w'ibibazo biri hagati y'u Burundi n'imigwi itera u Burundi. Bishigizwa na Ndawonsengenda kumana umunywanyi w'inama y'inararibonye mu muryango wa Afrika yo hagati ni nyuma y'igitero cyahitanye abantu 9 iburinga ku munsi w'Imana mu ntara ya Bubanza tumukurikire. Inzira si nyinshi twaraciye mu ngorane nyinshi muri iki gihugu zirimo n'ingwano uko nyene harigeze kuba mbere igihe hari imigwi indwi igwana n'igisirikare cya leta turaganira turasha ku masezerano y'Arusha ashira imbere ibiganiro. Ayo masezerano y'Arusha yategetse yuko umuntu wese azoba afise ivyo akingira canke ivyo asaba canke ivyo yipfuza ategerezwa kubicisha mu nzira y'ibiganiro. Kuko twasanze inzira y'intambara nta kindi zana ataramarira ataramaganya atari umwiheburo atari none mu gihugu abantu bagapfa cyane ugasanga hariko hapfa abatari muri izo ntambara nk'ugwaruka abana bakiri bato n'abakenyezi. Nta yindi nzira rero atari kwisunga ivyo twasezeranye muri ayo masezerano y'Arusha na cyane abantu bakumva neza ibintu byatumye twinjira muri izo njyane. Ni kuki leta nabo bavugwa ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya mu marira. Inkingi niyo yo kwisunga intumbero zine ziri mu masezerano y'Arusha. Abatazozisunga izo ntumbero zine nta mahoro bazodushikanako, nta terambere bazodushikanako, nda kubana neza mu budasa bwacu muri igihugu bazodushikanako. Icambere ni gutoza no kwandika neza ataho umuntu yegamiye ivyabaye muri iki gihugu kugira ngo ntibize bisubire mu gifaransa twobyita rupija mesa. Icyakabiri mu gutwara no kwisunga intwaro ya demokrasi n'intwari bibereye aho amatora ategurwa neza gatunganywa neza ntasubire kuba ingomoko y'indambara. Ubwa gatatu twavuga tuti ntihagira umuntu asubira kwiyitirira igisirikare. Ubwa kane twavuga tuti igihugu casambuwe n'intambara canke n'ubundi bube gito iki gihugu nukuja hamwe tukacubaka. Kubijanye no kwagiriza u Rwanda ko goba rushigikira abakora ivyo bitero Ndawonsengenda kumana hamagara indongozi z'ivyo bihugu ko ari bibiri kwicarana hagucisha amatangazo mu binyamakuru n'ubunyene tumukurikire. Narumvise umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko leta y'u Rwanda yoba ishigikiye iyo migwi itera kandi nejo harasotse itangazo rivuga yuko u Rwanda goba gwasubiye gushikira iyo migwi. Nararibonye ico jewe ntemera ningene bikogwa hagati y'igihugu n'ikindi ntibaca babanza gushira imbere amatangazo ku maradiyo. Igihugu cy'u Burundi kirafise uduserukira ikigali mu gihugu cy'u Rwanda. Uyo bo mutuma ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ati hari ibyo tubona bitagenda neza iki niki bigenda neza turasavye twicare tubiganire nizo biduteranye. Igihugu cy'u Rwanda kirafise ugiserukira ngaha badashoye gutumuriya bo hamagara uyu bakamutuma userukira u Rwanda hano bakamutuma bati hari bitagenda neza hariya n'u Rwanda gogira uko. Ariko bugiyo ibihugu abakuru b'ibihugu bavugiye ku maradiyo bagati turashobora no kugwana urumva ko abanyagihugu umutima uca wamuhagaze. Mwarabonye ko nubundi ivyo bintu byateye uruhagarara. Rero ivyo birashoboka ntawo biharira kuko leta nishobora kwagira izindi leta atavyemezo ifise kuko bafise ibintu byinshi byo kurondera. Ariko ico twebwe duhanura nuko ivyo bintu byoca mu biganiro hagati y'ivyo bihugu badashize imbere intambara ni ikintu cyo gukoresha ibintu byarananiranye ariko bitarananirana no kubicisha mu biganiro.
Tura kuganira ngo mpanaka gusa. Igihugu ntikigizwe n'umuntu yahunze cyangwa wahunze abafise nk'ibintu yahunze. Narumvise bavuga yuko baba bapfa bamwe ngo bagomba gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Acha nico numvise. Tabende numvise bihambaye bikomeye. Abo nabo barahunze bari hariya imera n'imbere uko bazogaruka cyangwa bazohera inyuma yiyohoye. Nta muntu rero bagura abarundi miliyoni 15 kuko habaye intambara cyangwa kugara imbibe sabo bababara. Mbe nk'ubu twugaye urubibe. Wibaza kuba bariko bararondera babana. Uyagomba baho kujya nyene mugaba barundi. Makuru twabateguriye tuyabandanize mu bijanye n'ibidukikije aho integekanya bihe zerekana ko amezi ya ntwarante ndamukiza na Rusama hazogwa mu gice kinini c'intara kama z'u Burundi hazogwa imvura ku rugero ruri hejuru yari isanzwe igwa mu gihe c'impeshi bikaba byashikirijwe kuri uno wa kabiri na Deogracias Sarongo ikigo Ijebu mu gihe bariko berekana ibihe uko ibihe bizoba byifashe muri impeshi akaba yasiguye ko iyo ntegekanya bihe yerekana ko uno mwaka imvura yabandanije igwa mu bice bitari bike tumukurikire kubijanye n'urugero rw'imvura integekanya bihe yerekana ko mu gice kinini c'intara kama zose z'u Burundi hitezwe imvura iri ku rugero ruri hejuru rugero yari isanzwe igwa ko muri rusangi mu kiringo c'impeshi hamutahura ko nkuko mu miseze twe twabwiye cyane mu mezi 3 aheze imvura yari ku rugero runini cyane mugabo ubu ni ku rugero rwo hejuru mugabo atari nko ku rugero rw'amezi twari duhejeje ariyo sezo dukunda kwita ku gatasi iyo hari imvura nyinshi cyane naho nino sezo nayo nyene twiteze imvura iri ku rugero rwo hejuru y'urugero twari dusanganywe muri rusange mwarabonye yuko imvura yagumye ibandanya hatibonekeje wa mukubezi wahora werekanwa nuko imvura yagabanutse twovuga rero yuko imvura izobandanya no muri kino kiringo kubijanye n'ikiringo imvura izogabanukirako mbere izonacikirako integekanya yerekana ko imvura izocika hagati y'imisi 200 n'imisi 30 z'ukwezi kwa Rusama mu gice kinini c'intara kama za Kumoso Buyogoma na Buragane igice ca Kirimiro n'igice c'Imbo c'amajepfo ahasigaye naho imvura ishobora gucika mu ntango z'ukwezi kwa Ruheshi kuri ivyo mushikiranganje ajejwe uburimyi akaba Prosper Dodiko asaba abarimyi kurima ibitegwa birinda imvura nk'ibiharage bita vy'ibirembegwa no kwijukira guca imiserege itwara amazi mu gihe imvura izoba ari nyinshi tumukurikire turazi ko benshi bazorima ibiharage ni vyiza mugabo kandi turazi yuko ibiharage bitinya imvura nyinshi nico gituma duca dusaba yuko umurimyi ariko ararima ibiharage kubishoboye yofatira cyane ku biharage bimwe bitondera twita ibirembegwa kuko byo biraduza amababi hejuru gutyo bikarinda imvura hama kuba adashoboye gutera ibiharage by'ibirembegwa bateza gukingira imirima yabo no kuvuga yuko acha tugira kudusaba n'ababepeyaye n'abafundi bindimo bose yuko imirima yose ibiharage itegeza kuba ikingiye no kuvuga iki hata kuba ariho imiko cyo no kwita sinzi ko batwita uduserege umurima wose bikerekana neza yuko amazi azocaho arengana uduserege hirya no hino y'umurima kugira ngo inkukura ntiyinjire mu murima
Makuru twateguriye tuyasoderere mu ntara ya Cibitoke aho bamwe mu barimyi muri zone Cibitoke muri commune Rugombo intara ya Cibitoke nyene bibaza ku mugambi wo kwegeranya umwimbu w'ibigori utari wateguwe neza basaba leta kwitondera uwo mugambi kugira ngo abaguriwe ibigori bahabwe amafaranga yabo ubundi bwo hari abari bashimye ko iyo ngingo nk'iyo igamije guteza imbere umurimyi tubakurikire. Ingingo leta yashinze yo kugurira abanyagihugu ibigori turayishima, abanyagihugu barayishimye, barashimye ibeyi leta yatanze. Ikibazo kihari ni uko babishoye bakaterama iminsi 2-3 bitaragurwa, kandi utwo dufaranga nitwaba bashaka kugira ngo bikore ko mukurimisha ibindi. Urabona ubu ni mu gihe cy'impeshi bariko bararima bihuta kubera umwaka, bashaka kugira ati babishore hama baronke udufaranga bahereze ababafasha mu mirimo. None rero urumva barabishora bikagumaho iminsi 2, iminsi 3, iminsi ngahe bagaterama ngo amafaranga ntaraboneka. Urumva ibyo byose ko ari ibibazo byiza. Rero urumva icyokorwa nuko leta yoraba igashira mu ngiro icyo kibazo kugira ngo abanyagihugu babishoye bace babagurira babaha amafaranga hama nabo bazi gukoresha ibyo bakeneye. Ku ngingo leta yafashe bari twayishimye rwose, biranatunezera abarimyi turavuga ati yashatse guteza imbere umukozi, ariko icyo tugaye ni uko tubishora. Wewe urashora ufite akabazo mu muryango kugira wikenure, ariko turiko tubishora batubwira ngo ni murindire ngo ntitubagurira ngo nta mahera, n'abashoye ngo murindire amahera ntaraza. Urumva ibyo ntibinezera umurimyi nk'uko yarushe mu kubirima no mu kuvyimbura hama no mu gushora akabishira ko amahera, hanyuma ukumva ngo amahera ntayo. Ivyo birababaza umurimyi cyane. Mbona leta yari kuduhamagara ibona yuko ibintu byatunganijwe neza, waza ukabona kutahanya amahera nawe ukikenuza mu rugo. Umuntu ufise n'abanyeshuri bariko barabirukana ariko urabona turabuza amahera kandi ibyo twari tuyafise. Ningaha amakuru twateguye cyarangirira, ndabashimira mwebwe mwese mwariko murayakwirikira mu gihe byiza aho muherereye naho butaha. Isa